Tera urugendo rwa manager we Wema Nella wewe rukugiye iki muri rusange? Ba undavye neza urabona ko si ibintu byinshi byo kuvuga ariko I'm happy ndaryohewe. Icambere kubona umuntu agukunda muri kino gihe biravunanye cyane kandi akagukunda ataca kurondera ko usivye kuba gukunda. Uyu ntabwo akiri manager wanje ahubwo ni mama wanje Imana yampaye, ni umuvyeyi Imana yampaye. Bimwe mu vyifuzo vyawe wari usanzwe ufise ukanifuza yuko umunsi wa mbere wabonanye na Wema wari kumubwira vyari bihe? I love you. Arabinanze. Nanumva ashaka kumubwira ko ndamukunda cyane ku buryo nonamupfira. Ego iyo mvuze ngo gupfira umuntu ni cya gihe ushobora no kuja hano ukabona ikintu gishobora kugira nabo umuntu ukemera kwitanga mu gishingo cyo kugira ngo we ashobore kubaho. Nugo rugero ndamukunda. Oh my goodness. Bivanye no kungena tubwiye uje kuraba umuryango mbe abandi bana twovuga yuko batanguje na Wema bo babariye. Umwana iyo atakiri mu rugo biragora kumenya hari. Umuvyeyi aragerageza kushakisha akazarondera hari, ariko kuri iyi saha ku buryo ntarinda hari nzagenda nshakishe ndondere aho boba bari ndabaramutse nabo. Amatwa nsumira twumva yuko uruno rugendo ushobora kuba uje mu gushigikira ubugeni bwa Alvera. Mpamvu yatumye utangurana gukorana na Rose Muhando aho gutangurana gukorana na Alvera asanzwe ari muri management ya Wema? Biravana nico muri ako kanyo shaka. Nimba twariko turavuga ati turakeneye indirimbo y'Igiswahili dutargeting international izindi country, so uyu no we wanje ndamufise anytime ngomba gukorana nawe turikorera nta kibazo. Ufise icizere yuko bamwe mu bana bawe nshatse kuvuga nka Lino G ufise icizere yuko ashobora kuza kukwakira? Abazungu baravuga ati see you when I see you. Uri kugitahura? See you when I see you. Tuzabonana ninakubona. Urumva? If he's not here, he's not here. Nimba Hello to everybody. Bakunzi ba imbonesha kure imwe mu mbonesha kure zidasanzwe ziriko zikora neza hano ku butaka bw'i Burundi ariyo Umutananirwa TV. Call me my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Bakunzi b'Umutananirwa TV, nizere ko mumeze neza bivanye naho muherereye hose ku mpande zose zisi. So right now nkuko mubibona turi ku kibuga c'indege citiriwe Airport Melchior Ndadaye aho turi mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ngo uyu munsi ngo tugenzwa n'amaki. Uyu munsi tuje kwakira umwe mu ba manager bakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, umwe w'umuririmvyikazi aririmba indirimbo mpimbaza Imana. Uyo nawe se ubundi ni Wema Nella asanzwe arongoye management ariyo ya Wema Entertainment. Wema Nella muramuzi yarafashije abaririmbyi benshi aho tubonamwo Lino G, tukabonamwo n'abandi baririmbyi batandukanye. Uyu munsi akafasha abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza Imana. Uyu munsi rero niho twaje kwakira ku kibuga cyacu ciza Airport Melchior Ndadaye. Ni mu minota mike cyane tuzoba turi kumwe na Wema Nella aho yaramaze igihe c'imyaka hafi 17 adahonyoza ikirenge hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Dukeneye kumenya byinshi, dukeneye kumenya inkuru nyinshi zitandukanye. Turabona aho mubaje kumwakira hari insinzi y'abamenyesha makuru n'abandi benshi muri rusange nk'abatananirwa tutigera tunanirwa twigirishije natwe tuba turi ku mwanya bwira tubaye exclusive nyinshi zitandukanye. Gumana natwe turahamenye na byinshi. Behind camera Juma Jux, expensive boy. Asante sana. ndabaramukeje Barundi namwe Barundi kazi. Ndi n'umunezero mwinshi wo kuba ndaha hantu, no kuvuga sinzi ko mpava ndabishobora.
ariko ndashimira Imana kuba mpagaze aho ndavukiye. Ndi Uwemmanera ku batanzi, ndi Umurundikazi ariko nkaba ntuye mu gihugu cya Australia. Ndubatse, mfise abana n'umugabo, nkunda Abarundi n'Uburundi bwanje. Araheze imyaka ingahe mu I think it's imyaka 17 ntaza ngaha. Sindari bwahahonyore mpagaze, ni nayo mpamvu mfise ibyishimo byinshi kuba mpagaze aha hantu. Ntimwamenya umunezero mfise kubera mwama muhahagarara, ariko je kuba ndahahagaze ijya mbere ari mu gihugu canje, ndanezerewe cyane. Bimininga ibintu byinshi cyane kuri je, ni nk'igitangaza Imana inkoreye. Rero ndanezerewe kuba ndi muhira. Muhira ni muhira. Kuba ndi kubabona kwanza dusa ni ikintu gikomeye cyane. Hari haheze nk'imyaka 17 ntashobora kubona abantu bameze uku dusa. Navyo ni byiza, ariko ibi navyo bimpa kumva ko ndije, ndi Umurundi, ndi mu gihugu canje, bimpa gufiringa uwo ndiwe. Rero ndanezerewe cyane kuba ndi muhira, kuba mbona abavukanye, kuba mbona igihugu canje, byongeye kuba ndiko ndavuga ururimi rwanje. Nubwo atari bya hatari, ariko ndiko ndabivuga neza. Rero Imana ibahezagire cyane, namwe mwaje ngaha kunyakira. imyaka 17 irarangiye udahonyora hano, ariko kandi ga umunezero ugarutse ku wundi. Urashaka kutubwira intumbero ya runo rugendo muri Wema, hoba hagiye gukurikira iki? Nababwiye ko nitwa Uwemmanera, nkaba ndi umuririmbyikazi w'indirimbo mpimbazamana. Inyuma y'ivyo mfise rebo ya Wema Entertainment irimo uyu mwigeme mwiza wanje, ikabamwo n'uwo musore mwiza wanje. Rero iyo rebo ya Wema Entertainment ni rebo ivuga ubutumwa. Ni rebo ishigikira abana baririmba indirimbo mpimbazamana. Nubwo naje ndimo ntari umwana kandi n'abasabana, ariko isigura ko dushigikira urwaruka. It doesn't mean they are little kids, ariko ni nkuko nyene irebo ishigikira urwaruka, nabo bakaba ari urwaruka. Ntibisigura ngo ni abana. Rero intumbero yayo ni ukugira dushikane ubutumwa kure, bushike mu mahanga, kuko ubutumwa nta kiguzi wabugura. Nawe waba ufise za miliyoni ntiwakiza umutima w'umuntu, ariko yumvise ijambo ry'Imana benshi bararuhuka bakanezerwa. Ari nacyo gituma dukorera Umuremyi, kuko niwe yadutumye gukora iki gikorwa. Intumbero rero itumye ndi ngaha nini cyane, ni ukuba nabona kwanza urugwaruka rwanje natanguye gushigikira kuva muri 2000, I think I started 2023 kugeza iyi saha. Sinari bwababone no mu maso, twavugana kuri fone. Ntabwo biba byoroshye inshuti zanje, ukizera umuntu ukamugira uwawe, ukamugira umutima wawe utaramubona. Rero nukuri ndanezerewe cyane kuza kubabona, kuza gukomeza imirimo no kurushiriza gusumba before. Imana ibahezagire cyane. Amen. Uwemmanera, Abarundi bitega iki bishe muri runo rugendo ugiye kumaramo iminsi ngaha mu Burundi?
abarundi icyo bakwitega cyane banezerwa na cyane cyane no kubona Wema Nella wabo ari mu gihugu cy'u Burundi, kuba bamwumva ku ndirimbo bakaba bamwumva ku mateleviziyo batari bwamukubite ijisho, nabo byabatera kwibaza uyu arabaho cyangwa ni akajwi gusa twumva mu maradiyo. But today I'm here kugira ngo bambone dusangire, hama tuzakora ibiteramo ariko tuzabamenyesha igihe cyabyo. Uru rugendo rero ni ukugira ngo kwanza tumanze tumenyane, dusangire, twubake umuryango ugume nk'uko wari kare, ahubwo shishikara no kuguma rwose. Management ya Wema Entertainment Management ifasha kugaruka rutandukanye usanzwe rufise impano, kumbure n'akahe kama mwotera urundi rwaruka rutari muri Wema usanzwe rufise impano? Ugwaruka icyo twarutera akamo, icya mbere ni ukwizera, ukamenya ati jendi ni impano ariko nta bubasha mfise, ukabisengera. Nubwo wowe utari muri Wema Entertainment, ukwizera abakristu dufise gufise imbaraga gusumba ibyo duhura nabyo buri kanya. Rero ni wizera ukabisengera, Imana nta kiyinanira. Irafise kuyuzinga Wema Nella unyene mubona ahagaze aha, cyangwa ikayuzinga n'abandi bantu kubera wizeye. Ariko nutavyizera ufise iyo mpano, ese wumva na Nyamana izakwizera gute? You have to trust yourself first kugira ngo Imana irekure umugisha wawe. Murakoze cyane. Wema Nella turishimye cyane kuba ushoboye gushika ku kibuga cyacu cyiza Airport Melchior Ndadaye ari ryo rya mbere inyuma y'imyaka 17 utabariza hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mbe urugendo rwawe rwari rumeze gute muri rusangi, abantu bitega iki muri runo rugendo? Murakoze cyane ko mpekaze. Urugendo rwanje rwabaye neza, ndarushimira Imana. Narazungurutse mu bihugu bitandukanye, naragiye Kenya, ndava ndaja no mu bindi bihugu bibanye. Rero nshimira Imana ko ngeze home, wari happy mu rugendo, ariko kandi kituzanye muhira ni ukubona umuryango kwanza, nkabona umuryango wanje wa Wema Entertainment. Ibihe byari birebire, nari ndabakumbuye cyane. Rero ndishimye kuba ndi muhira, icyo kwitega n'ibikorwa byacu nk'uko byari kare, ariko kandi turagiye no gutegura n'ibindi tuzabamenyesha. Bivanye no kungena tubwiye uje kuraba umuryango, mbe abandi bana twovuga yuko batanguje na Wema bo babari? Umwana iyo atakiri mu rugo biragora kumenya hari. Umuvyeyi aragerageza kushakisha akazarondera hari, ariko kuri iyi saha ku buryo ntarinda hari, nzagenda nshakishe ndondere aho bo babari, ndabaramutse nabo. Amatwi asumira twumva yuko runo rugendo ushobora kuba uje mu gushigikira ubugeni bwa Alvera. Oya, hariho ibintu muza mwadukana mugapfa kuzana, sindabibamenyesha ibyo jewe Wema. Umukobwa wanje araha, nzabaha invitation be mutuza murindire nzababwira. Murakoze. Kabisa twarigeze kubona warasohoye indirimbo uri kumwe na Rose Muhando, ariko bimwe vyatangaje abantu benshi muri rusangi. Niyihe mpamvu yatumye utangurana gukorana na Rose Muhando aho gutangurana gukorana na Alvera asanzwe ari muri management ya Wema? Biravana nico muri ako kanyo shaka. Nimba twariko turavuga ati turakeneye indirimbo y'Igiswahili, dutargeting international izindi country, so uyu no we wanje ndamufise anytime ngomba gukorana nawe turikorera nta kibazo, ariko reka tumanze dutargeting n'ibindi bihugu navyo tubigira inshuti mu gihe turi mu muryango umwe kwanza. Alvera, urugendo rwa manager we Wema Nella wewe rukugiye iki muri rusange? Undavye neza urabona ko si ibintu byinshi byo kuvuga, ariko I'm happy, ndaryohewe. Icya mbere
kubona umuntu agukunda muri kino gihe biravunanye cyane kandi akagukunda ataca kurondera ko usibye kuba agukunda. Uyu ntabwo akiri manager wanje ahubwo ni mama wanje Imana yampaye, ni umubyeyi Imana yampaye. Rero urabyumva iyo umwana abonye umubyeyi ategerezwa kuba yishimye, kandi aho umwana n'umubyeyi bari haba hari ikintu gishobora gukoreka icyo ari cyo cyose mu iterambere ry'ibigize umuryango. Bimwe mu byifuzo vyawe wari usanzwe ufise ukanifuza yuko umunsi wa mbere wabonanye na Wema wari kumubwira vyari bihe? I love you. Arabinanze. Nanumva ashaka kumubwira ko ndamukunda cyane ku buryo nonamupfira. Ego iyo mvuze ngo gupfira umuntu ni cya gihe ushobora no kujya hano ukabona ikintu gishobora kugira nabo umuntu ukemera kwitanga mu gishingo cyo kugira ngo we ashobore kubaho. Nubwo rugero ndamukunda. Oh my goodness. Reka tugushimire cyane kandi twongera tunaguha ikaze kandi kuba ushoboye kwishikira mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ariko twizere yuko hari ibindi bikorwa tugiye kuzobona muri 2026 Wema. Why not? Dufise byinshi, mwarabonye umukobwa wanje yurira indege, nanje mubona ndi kurira utudege, nyene rindire mutuje, Imana iri kuzana, ifise byinshi rega Imana. Imana ifise byinshi cyane pe. Reka turindire dutuje mu kwizera, ariko mutizeye nyene ntitubibaha, ariko mwizere. Murakoze. Wari ufise icyizere yuko bamwe mu bana bawe nshatse kuvuga nka Lino G, wari ufise icyizere yuko ashobora kuza kukwakira? Abazungu baravuga ati see you when I see you. Uri kugitahura? See you when I see you. Tuzabonana ninakubona. Urumva? If he's not here, he's not here. Nimba atawuriho ntawuriho. Rero reka tureke kuvuga ibitariho, tuvuge ibiriho. Murakoze cyane. Ariko muri bimwe mu bikorwa vyiwe uyo nyene tuko turavuga ari we Lino G, yarateye imbere ku rugero rudasanzwe cyane. Ni kahe kajambo uwo mubwira muri kano kanya? Umubwira ati ndamukunda cyane, n'igihugu kiramukunda. We wanted to see him improving more. Urumva twifuza kumubona improving more than before. Kabisa, reka ndagushimire cyane. Urakoze cyane, uheza gibwe guki. Nkuko mubibona Wema Nella yamaze gushika ku kibuga cyacu ciza Airport Melchior Ndadaye. Mwashoboye kumva bimwe mu bibazo twashoboye kumubaza nk'abatananirwa, mwashoboye kumva aho nagerageje kumubaza bimwe abantu batazi kuri Wema Nella ku bw'urugendo rwiwe aje mu biki, mbe yiteguriye gute gukorana na bamwe mu baririmbyi basanzwe bari muri under management yiwe ya Wema Entertainment. Asante sana kurikirana imbonesha kure idasanzwe ikorera hano ku butaka bw'u Burundi, ariho Umutananirwa TV.